bapastori tugira amahoro yemwe. muraberewe cyane kuno munsi, uyu munsi udasanzwe, uyu munsi w'inyibarigwa hano. Abari muri protokole babandanye batwicarikira abashitsi bikora ibirori byinshi cyane, baza kumva amajambo atandukanye tubwira cyuno munsi. Hari abashitsi tugira twakire, tugomba gukora urugendo rutoya mwigore aho nyene muvyagiye kugira ngo muvyaguruke, dufate urugendo dushike kuri SFA kugira ngo tugorore imitsi gatoya, twakire abashitsi duce tuzana na rwo rugendo tugaruke hano mu byicaro by'iteka. Ndabona
neza icyo dusaba tugatebesha bake turasaba tuje kukuninahaza no kugukengurukira kwiteka ntangere wongeye kudutera hejuru. Turagushimiye papa ko kuri isaha n'uyu munsi wowe wari ubizi kandi tutaranabaho wari warabitegekanije. Turagukengurukiye rero kubw'uyu munsi, kubw'abashyitsi beza, kubw'indongozi nziza waduhaye, mbese ukazirongora zigashika muri iki kibanza impore. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Dawe mweranda, turaje rero tuguhereza ibikorwa byo kuri uyu munsi twateguye. Turasaba yuko wobana natwe mu ntango gushika mu mpera z'iki gikorwa. Mbese papa mwiza, nitworeka kugukengurukira kwiteka ntangere wateye igihugu cyacu cy'u Burundi mu kuduha indongozi nziza. Turagukengurukiye mbese no ku ndongozi zo muri ntara yacu, na cyane cyane indongozi nziza twitoreye umutumba wacu wa Rubirizi. Dawe uhambaye, urabandanya ubana natwe, tubandanye dukoranira ngaha tunezerewe, tukuninahaza mu bumwe bwawe bwa mutima mweranda. Tubigusabishije Yesu Kristo umwana wawe akaba n'umukiza wacu. Amen. Ni ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya mutima mweranda. Reka dushishikare guca bugufi imbere y'Imana kugira ngo imbere y'uko tugira icyo dukoze cyose mu kwemera gutandukanye dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye cyane kuko wewe uyu munsi wari uwuzi kandi n'isaha uzi yuko abo wateye iteka ukabaha icyubahiro bazobakoraniye hano kugira ngo nabo bamanze baguha icyubahiro. Reka rero mbere tutaragira icyo tuvuze, twebwe abana bawe waremye mu bushobozi bwawe, tumanze tugukomera amashyi tugukengurukira ku cyubahiro gitandukanye wanyidutera. Hari abo wahaye kuba indongozi, hari abo wahaye kurongorwa, ariko kandi twese duciye bugufi imbere y'inyonga hawe. Turagushimiye kubwo uyu munsi uhambaye wamaze kudushikana ko igenekerezo itazokwibagiranwa hano ku mutumba wa Rubirizi, aho hari ibyo wahaye abana bawe gukora, natwe uyu munsi dukoraniye hano tugushimira. Turakwinginze rero ngo uze kubana n'abantu bose baza gufata amajambo. Hari indongozi zitandukanye wowe watoranije kugira ngo noneho zishishikare kurongora ubwoko bwawe bukiri mu inosi. Turakwinginze ngo uze kubana n'umwe wese, ubahe mbere kumva bamerewe neza, akayaga kampwemu yera gashishikare guhuhuta hirya no hino mu byiciro by'iteka barimo. Turakweretse imbere umuntu wese yamaze gushika hano, turakwinginze ngo muhezagire. Hari mbere n'ibitandukanye, hari ruhande y'amajambo ko bakumbure ibyo bafasha abantu kugira ngo bashishikare kwivuna akanyota, canke mbere gufasha abantu kugira ngo imibiri yabo ishishikare gukora imeze neza. Turakwinginze ngo uvyeze ubitunganye, maze nabyo ntwabyihereza bishishikare kuturonsa amaraso n'amazi, noneho byose bigende neza. Turaguhaye ikaze na karibu, inguganze uruno rubanza rwacu, byose bigende nk'ubwoba mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Murakoze cyane Ashimana. Tugihagaze turirimbe ururirimbo ruhagiza igihugu cyacu cy'u Burundi. Burundi bwacu, Burundi uhire, shingicumu mu mashinga n'abirikayo ubwabo kugingo. Warafunwe ntiwafunye, warahabishije ntiwahabwa. Haguruka ntuhaguruka, ntuhaguruka, ntuhaguruka kugira komera amashyi n'amakuru, hamwe n'umuntu n'abandi.
cyane igihugu cyiza cy'u Burundi. Dusabe mufate ibyicaro. Yes.
amaso kuri ekare. Niko bagumiriza nako mwumva cyane ntoraba ariko uyu mugirigi niwo bagumiriza ngomiriza yewe muyindi ki agira ari imponjo ese yinzi turaza kubiraba mu kandi kayi wowe ntabyimenyereye ntabyo nzi n'ukuri urari agero takavangu karaki ijambo ni kwa mutura ingenzi byagira simana iwacu simana mandarahiye iyo muri sitarigondi kirasisa usomera amabadusangira ikiyago yohera kubukikoki na mbere dutera amani mu mahaza byagira bikunze ko twadukoraniye muri kino kibanza kandi yatuzigamye mu ngendo zose twagize maze sabe tukumera amaji nyakubahwa honorable mwatowe mu ntara ya Bujumbura mukamusanzwe n'ivukira yo kuri mutumba nyine turiko na nyakubahwa muheruka kugenwa mu mabanga na nyiricubahiro umukuru w'igihugu cacu umuserukizi w'igihugu cy'u Burundi mu bihugu nyakubahwa musitanteri wacu wa komine Butimbuzi mukaba musanzwe mbere mwe nivukira yino zone nyene ya Rubirizi nyakubahwa urongoye umuganga Sende Frede muri komine ya Butimbuzi nyakubahwa urukujizwa amabanga yo kurongora famintwari muri ntara yacu ya Bujumbura mu komine yayo nyakubahwa batumire bahiye
mwese mu cyubahiro Imana yamuhaye. Tugira amahoro umutekano n'iterambere hano ku mutumba wacu wa Rubirizi. Uyu munsi rero dufise akanyamuneza ntangere hano ku mutumba wa Rubirizi ko dufise ibiro bidasanzwe. Nako kanya rero nagomba manze ndabakire hano banyakubahwa muri kuno mutumba wacu wa Rubirizi, umutumba utekanye, umutekano wifashe neza. Rero ndabakiriye kugira ngo umwanya wose muza kumara hano muze kugubwa neza, akayaga kabatembeko. Ndabona n'imvura kiradutera ubwoba, isa n'imanje kuturindira gatoyi, ikimenyetso rero ko tuza kugubwa neza umwanya wose tumara hano. Nakanya ko kubakira ibindi tubaza kwibandanya. Murakoze. Amashyi menshi cyane ku mukuru w'umutumba wacu wa Rubirizi. Agashikirize cyatumye uyu munsi dukorera hano kugira ngo abazimiye bake bazimurwa n'iryo jambo azaje gushikiriza. Kaze nyakubahwa. Nyakubahwa honorable watowe mu ntara Bujumbura kuri n'imvukira no mutumba. Nyakubahwa musitanteri wa komine Mutimbuzi n'abari muri amazu jambo ya komine Mutimbuzi hano. Nyakubahwa rero kavuganwa mabanganya n'umukuru w'igihugu kugira ngo muserukire igihugu cyacu makungu. Murambabarira nyakubahwa umunyamabanga w'umuganga CNDD mu komine yacu ya Mutimbuzi. Nyakubahwa dufatikanije kurongora mu mutumba wa Rubirizi. Nyakubahwa murongoye imitumba igize zone Rubirizi. Nyakubahwa bashoje serivisi mukorera kuno mutumba wacu wa Rubirizi. Nyakubahwa bakozi b'Imana. Nyakubahwa mufise amabanga atandukanye murangura muri kino gihugu cy'u Burundi no mu komine yacu, mu ntara yacu mbere hamwe no kuri mutumba. Nyakubahwa bene gihugu mwe wese mu cyubahiro Imana yamuhaye. Tugira amahoro umutekano iterambere hano ku mutumba wacu wa Rubirizi. Kuri no genekerezo 13 ukwezi kwa kabiri 2021 turamutse dufise akanyamuneza ntangere hano ku mutumba wa Rubirizi. Kwizina ryanje no kwizina ry'abo dufatikanije kurongora uyu mutumba mbese n'ivukira n'abene mutumba, abene gihugu bose muri rusangi, turanezerewe cyane kuba tugeze kuri no genekerezo. Hari hangiro twarihaye uyu munsi rero tukaba dukoraniye muri kino kibanza. Ikivi twihaye twamaze kugikutsa, akacu gituma dukoraniye muri kino kibanza. Nagomba rero maze shimira Imana yadufashije ikatujije imbere muri ico gikorwa. Sabe tuyikomera amashyi menshi cyane. Ndaza kugerageza kunyarutsa ko asari karaturega. Kuko mubibona rero uyu munsi turamutse twinjira inyubako rusangi, inyubako izo kwakirwamo abenegihugu bo ku mutumba wa Rubirizi mbese n'ingenzi zigendera uyu mutumba. Aho rero uyu munsi ariho yuguruwe iceza. Nagomba rero fata akanya mbere yuko sigura uko byagenze
manze nshimire cyane abo twakoranye yavuze ko nyarutsa abo twakoranye muri manda iheze ko nari sanzwe ndimo icegera cy'umukuru w'umutumba umuhanuzi w'iyo wa mbere ariko nk'uko uyu munsi natwe turi hano ejo hazoba hari abandi hariho aho bitashobotse ko muri ino manda bagarukamo ariko nabo kuri inyubako baraterereyemo ingufu kandi kuko umushinge wayo twari kumwe nabo nagomba rero sabe tubakumwe n'amashyi menshi cyane. Ama kandi nagomba nshimire cyane abo dufatikanije kurongora uyu mutumba. Ni by'ukuri amatora aheze biheruka kwizerwa n'abenegihugu, narabakoranije ndabaha igiciro cy'uko inyubako tuyubaka ikarangira kuko murabona ko uyu mutumba n'umutumba uri kuraguka kandi ugenderwa n'abantu benshi, warashima uriko abantu batandukanye bafise amabanga atandukanye muri iki gihugu kandi bisaba ko bakenera umukuru w'umutumba mbere n'abahanuzi biwe. Amara umaze kubona ko hari aho bishika ugasanga baza kurondera muhira mugahurira mu barabara, hari aho baguha udupapuro tudokimutura turiya, ugasanga ntibyoroshe kugira ngo ushobore kubika ayo mabanga yabo, ntibyoroshe kugira ngo wakirire umwenegihugu mu rugo rurimo umuryango famiye. Sinabakoranye n'abana ko kwiha ihangiro ry'amezi 4 kuba iyi nyubako twahejeje kugirane kuyinjira. Ndabashimira kuko twakoreye hamwe turumvikana cyumvira baragishima kandi baragishimikira, hamadishira ingufu hamwe tugiye muri cya kivugo cyane n'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu General Major Evariste Ndayishimiye. Ayavuze ati turi kumwe twese birashoboka. Tumaze igice cy'ubyo rero twace tuja hamwe turegeranya uburyo dukorana n'abenegihugu, abaserukira abandi mu bucimbiri n'abanyumba 10 twarakoze amanama atandukanye, habatangura kwegeranya uburyo kugira ngo dushobore kugira inyubako uko muyibona hama dushobore kuyikoreramo. Rero twagiye turabikora, twararinze turagenda kubadandaza ibikoresho. Murabona iyi nzu yubatswe ku buhinga bugezweho, nawe mwayizungutse mwayibonye, mwabonye yuko ibyuma bigize ibikoresho byose biriko ari byo ku buhinga bwa none. Hama bambere twaragira ubwoba ko twabona ko bitazoshoboka, ariko dushize ingufu hamwe byarashobotse. Rero abenegihugu baraterereye kugira ngo iyi nyubako igere ngaha, haba mu bikorwa rusange haba no mu bindi byose byaba bikenewe. Hama natwe twaragerageje turaca hirya no hino kugira ngo dushobore gushika kuri rihangiye. Aho none bamenyesha ko aho uburyo bumwe mu bwagiye burunganira, sineka kubivuga, twarasize ihangiro ry'uko twebwe ngaho iwacu haragenderwa mu birashika aho abenegihugu baza bahahurumbira ugasanga bariko baragura iki cyane kiriya. Aho twashize ibyumviro hamwe ati mbega abantu boterera mu iterambere, turi ihangiro ry'uko icyo bazoterera kizoza kiraja kuri inyubako kugira ngo umuntu aguze parcela ashobore kugira ane guterera ari imifuko ingahe y'isima, kandi nabo ndabashimira kuko barabikoze, nacyo gituma mbona inyubako igeze ngaha. Rero kuri ico twaciye mu nzira nyinshi, ariko kandi abenegihugu twese twashize ingufu hamwe kugira bigende uko inyubako rero igeze ngaha ihagaze hafi ku miliyoni 30 ziburamo udufaranga duke cyane, kuko murazi bikoze harimo n'ibikoresho by'indani muri profesho kugura amafaranga angana uko tugerageje kugenda turakora ibiharuro uko twagiye turayubaka. Rero nuko byagenze kugira ngo iyi tarike muri cya kiringo cy'amezi ariko twihaye, turavuga dutegerezwa kuba dufite twegera abenegihugu. Nicyo gituma muri uyu munsi dukoranye hano dushajije, abatumira hino muri hano, nuko ihangiro twihaye twashoboye kwishika.
nagomba rero nsabe abenegihugu bose muri rusange wo ku mutumba wa Rubirizi tubashimire kuko bafashe mbere barayoboka indongozi kuri kino cyumviro tubakomera amashyi bose. Murumva byasabye uburyo kandi byasabye gukunda igihugu no gukunda umutumba kuko twebwe muri rusange abantu baramenyereye ko ibyangombwa batanga umuntu ariko aragura agatongo ko twaca twicara hamwe tukagira umuzingi amaca tukunywa ifanta mugabo twabonye ko bitabereye tutararonka aho dukorera. Rero ndashimira abo dukorana ko bashoboye kunyumvira kuri icyo cyumviro. Hama ku bijanye nagomba nce ku mayange ibijanye n'ubuzima bwize umutumba wa Rubirizi. Umutumba wa Rubirizi muri rusange wifashe neza, umutekano wifashe neza muri rusange, ntabwo duhera ko umutekano wifashe neza, usibye ubusuma bw'amazu ariko tugize iminsi tugerageza kandi hari abo tugize iminsi dufata dushikiriza inyamiramabi dukoreye muri ya Nyabune, bagize iminsi bashikirizwa inyamiramabi nabo bakakorera amadoshi kugira ngo utungane bakorerwe. Hama ku bijanye n'iterambere umutumba wa Rubirizi turi ku kivi kuko murabona sagasisishwa rumuri mwabibonye byavuye, murabona akaruriro ka mbere n'inyubako. Hama turiko turagerageza gukora amabarabara agize kino gisagara ca Rubirizi tuyasibura yahari, hama duca n'ayatahari. Turiko turagerageza gushiramo aya maturuve namubona mu marara atandukanye. Mbere twasizeho n'intumbero y'uko umwenegihugu yoza kubaka hano ku mutumba nawe nyene yoterera ibene yatuve na kugira ngo dushobore gukora aya mabarabara. Nta mutumba wa Rubirizi imbibe zawo ziva ku ruzi Gikoma gushika ku ruzi Murago, kumanuka mu mahwane ya Murago na Muzazi gashutugira ku ruzi Gikoma nyene. Ni umutumba ugizwe n'ubucimbiri butandatu: Gacimbiri ka Gihora, Musongati, Vugizo na Cibitoki, hamwe na Karombo ya mbere ari turimo yubatse mu nyubakwa, hamwe na Karombo ya kabiri. Kandi abo dukorana bose turiko dukorana neza, barongo ubucimbiri n'abanyumbakumi mbere n'abenegihugu bose muri rusange. Kuri iki rero kijanye n'izindi mvuze, ubushize hariho ikibazo twari dufise nyakubahwa musitanteri kijanye n'urubibe n'abantu twabona hagati y'umutumba wa Rubirizi na Nyabunegeri, aho hariho agace ko muri Kigobe twabona ko gasa n'akigaruriwe n'uwo mutumba bagasimba uruzi Murago. Ariko kandi kuva tukiri bato mbere tukivuka kariya gacimbiri kamwe kari ku mutumba wa Rubirizi kari agace hanini karike kabamo abasanga butaka nabo abatwa, ariko kandi bakukira umutumba wa Rubirizi. Noneho murabona yuko nta terambere uhava bimbira cyane ryova rizananye mu Nyabunegeri kuko ako gacimbiri nta n'ikiraro gihari bitumberanye ku buryo bwa ngo n'ibiyumvira amazi na cane amatara. Ariko tumaze kubona ko hari agahaze twaravuganye cyane n'abarongoye umutumba, hama tuvamo nabo turabandikira. Rero icyo kibazo twarumvise ko mwacize muri conseil communal, turashima ko twumvise ko cyatoye intumbero aho gacimbiri kibaza kugera uko kwegukira umutumba wa Rubirizi. Rero ngo masabu gukomera amashyi akuwa musane n'abafasha kubijanye rero n'iterambere nyene gerageza kunyarutsa.
naho tugize iyi nyubako ariko haracyariho ibindi bitegerezwa gukorwa kugira ngo uyu mutumba bigaragare ko ari umutumba w'akarorero narya ari umutumba uri kuri centre ya zone Rubirizi. Turifuza rero mu migambi twifuza gukora, turifuza ko twokora nyuma y'ibi kijya kibuga c'umupira w'amaguru. Twifuza yuko coronka amapoto ya kijambere kugira ngo vy'ukuri uko igisagara caguka urwaruka rwacu mbere n'abandi bose baronka bashobora kunonorera imitsi kugira ngo dutsimbataze ibijanye n'akaranga imico n'imico kama y'u Burundi ko navyo birimo. Muri iyo ntumbero nyene turifuza yuko twogura ingoma kugira ngo babone bariya bariko baravuza narijya turi kuri centre birakenewe ko natwe turonka umugwi w'abatanzi b'ingoma bazohora baririmba misi mikuru nk'uku bagatsimbataza mbere imico n'akaranga za ndirimbo zihayagiza igihugu cacu. Ivyo rero turifuza cyane ko mu migambi dufise twobirangura kugira ngo umutumba wacu turushirize kuwutsimbataza ko iterambere. Turifuza kandi ko uyu mutumba banyakubaha mukoraniye ngaho, uyu mutumba urafise ibice bito novuga bifise umuyaga nkuba, ariko kandi turafise igice kinini ata muyaga nkuba ifise. Twagomba tubasabe banyakubahwa amajwi yanyu turazagera kure, igihugu carabizeye kugira ngo murushirize kudodora uyu mutumba kugira ngo ushobore kuronswa umuyaga nkuba gushika ku muhana wa nyuma ugize kino gisagara ca Rubirizi. Kuko amatara naho muyabona nibaza ko ashobora kubagarukira ngaho na hepfo gatoyi uri lise, ariko ahandi hose po no hirya nta matara ahari. Twifuza rero ko muri uwo mugambi mudufasha cyane kugira ngo iki gisagara kironswe umuyaga nkuba hose. Twarumvise ko duheruka gukomorerwa meri mu bijanye na regide zo mugabo, rero twasaba ko mugerageza meri nayo ngira ngo mugwatirizwa kutwakiriza amatara hose, bagomba tubasabe mugerageze kudufasha. Turifuza kandi ko mu mugambi wo gukora aya mabarabara turifuza umutumba w'izone y'umutumba mwiza ufise ibidukikije, ufise ibiti vy'ivyamwa, ufise n'ibindi biti. Rero turamaze kubona ko ubugaragwa uriko buratera, twarifuje rero cyane kandi umugambi twifuza gushira mu ngiro uko twotera ibiti ku mabarabara yose yinjira muri kino gisagara ca Rubirizi. Ko twasanze mu maparasera bigorana uko mubona ko ibirana by'abantu bishishikara kugwira kandi abantu bashishikara kubaka. Twashe tubona ko twokubaka ku bibanza nk'ibi nko ku nyubako nk'iyi, ku mashure, kuri zone no ku mabarabara yinjira. Ziravyo biri imigambi twifuza kurangura, hama kandi amabarabara tukayakomeza. Turifuza ko ku minsi iri imbere amabarabara yose azobasa neza kandi afise amakanevu atwara amazi y'amiserege kugira vy'ukuri igisagara cacu kimere neza, mbere hazoba harimo no gukinga inkukura. Tugahamagara bene igihugu bose kwitabira no guterera muri iyo migambi yose, kuko jewe canke bajya batanu mwashize imbere tutari kumwe muri ivyo byose ntaco twoshobora, ariko turi kumwe murabona ivyo dushoboye gukora. Muri aya mezi ane yandi yonyene murabona ko dukoze ibiteye igomwe. Turifuza rero ko n'ivyo bindi twofatana mu nda tukaja hamwe kugira ngo dushobore kubishikako. Hama muri ibi rero hariho abo twifuza gushimira, ubwo turanyarutsa gushimira mu bariko baradufasha cyane mu bijanye n'iterambere hano ku mutumba wa Rubirizi, haba barangurira imirimo hano, haba no ku bene igihugu bose bari hano. Muri rusange turabashimira, ariko kandi hariho abamaze kwerekana by'ukuri ko bafise ishaka ryo gukora no gushikira cyane nze kuri uwo mutumba. Turashimira nyakubahwa Honorable Mboneko Sauda tumba Rubirizi kuko agize iminsi
nk'uko biri mu nshingano ziwe kandi nk'imvukira kandi nk'uko yizewe n'abenegihugu kugira ngo baserukire arashimikira mu bijanye n'iterambere y'uno mutumba cyane aho mbere no muri kino kiringo dutanguye hariho amabarabara mwamwe amaze kudufasha akatuzanira ibeni igakora amabarabara aba ari karononekara cyane mu kumena izitumbe namubona ariko barabara hariya hirya amaze gutundikira umudugu dufasha tukifuza rero ko yoshikara n'abandi kudufasha kandi turazi ko ari karabandanya dufasha bijanye umuyaga nkuba tukifuza ko yobandanya kurusha kugira ngo n'ahandi hose dushobore kuronka umuyaga nkuba hama mu bijanye n'iterambere muri ibi twifuza kurangura hariho abamaze kugira ico bemeye nagomba nsabe by'ukuri banyakubaha muri ngaho n'abandi bose muri ngaha n'igihugu aba bantu dushishikare kubafata nk'abantu bakunda umutumba ahantu bavuga nk'umuntu yamaze kutwemerera ntidashobotse gashika hano yari yatwemereye kashika hano ariko yaciye telefone mbaraga bidakunze gashika ko hano ko yaciye agwaza yatwemereye amapoto yo kuzoshira kuri kijya kibuga yose sabere tumukomera abashobozi cyane yarasanzwe aterera mu bijyanye n'iterambere ariko kandi n'ubu yavuze ati kubera imigambi twarakoze inama hamwe n'abarongoye ibisata bitandukanye kuri uno mutumba w'Ibirizi n'abarongoye amashengero turashobora kuyigira hamwe turabona kandi imigambi dushobora kurangura hano duhanahana ivyiyumviro rero hari abo tumaze kuyereka bakavuga bati twebwe tuzoshigikira uwo nawe ni Nzeyimana Thierry kandi devya y'amapoto buribuka ko twagize inama turayigira hamwe aho twabonye ko devya ya mbere atwara miliyoni 5,500 devya ya kabiri nayo igatwara miliyoni 2 hafi n'ibihumbi 800 Rumba yavuze ati jewe ibijanye n'ikibuga ndiyemeje ko nzobikora byose hariho ubundi nawe nyene mbere nawe nyene arakuri inyubako y'umutumba yaraduterereye kandi ni mushasha mbere ntabano ngaha mugabo arafise itarangurira hano kandi arahafise urugo nawe nyene yaraduterereye kuri ino nyubako isima turiko turakontorora uwo nawe nyene yagize icyo akora avuze ati muri iyi migambi mufise yo gusibura igisagara yo kugira neza igisagara cacu yaterereye yaciye aduha uyu munsi nyene usibye ko yarasanzwe adufasha yaterereye ibitabo bishika 6 bizodufasha mu bikorwa rusangi nawe ni mujana Emmanuel tumukomera amashimwe cyane hano rero muri rusangi ni benshi bafise ico bamaze guterera baterereye kuri nyubakwa kandi bamaze gutera byinshi mu bijanye n'iterambere ry'umutumba turasaba kandi ko mwokomereza ngaho umutumba n'uwacu iterambere n'iry'iwacu aho ningo ryahuba wubahwe turifuza rero ko mwese abenegihugu bose twahagurukira rimwe mwese icyo ashoboye agaterera kugira ngo iyi migambi tuyishike ko mbere n'ibindi byinshi twifuza iyi myaka 5 izorangire by'ukuri umutumba wacu wakaka ari umutumba mwiza kandi w'irabiro muri mbere nyine naho dufise iyo migambi sinoreka gushimira cyane ko je naho mpagaze hano ndafise abavyeyi bandi barutse muri politiki y'umugambwe CNDD-FDD mugabarire bari hano nagomba rero shimire cyane namwe n'umunyamabanga w'umugambwe ariko kubera igona kwikiranye shimire cyane abantu bamaze twarwasinya buko ariko kandi hariho n'ingoro y'umugambwe hano kandi iyo onya yoyo abantu baterereye cyane maze sayo maze gukomera amashimwe cyane bose nibaza iyi mubona ngaha ni nini kandi isumba n'iyi demarasi iyi imaze guca ku buryo butari buke rero naho nyine twaragize inama kubona ijana n'intongo bino bikorwa sinoreka gushimira abamaze kugira icyo bakoze nabyo nyine ni inyubako rusangi izoba yubatswe kuri umutumba kandi abazogenda kuri umutumba bazobona ko indongozi hari icyo zakoze mbere n'abahaba inyubako rero abatereye bose nta liste dufise ariko turafise amaliste mugabo uyu munsi sivyo twagombye gusomangira igihe cyo kuyubaka umunyamabanga w'umugambi azobikora
ko hariho byanditse nabo nyine muri rusange twagomba tubashimire cyane ku gikorwa bakoze. Hama kuri ibi nyine ndashimira umunyamabanga w'umugambwe ngaha ku mutumba wa Rubirizi, sabe tumukorera abashimisha cyane. Ndamushimira kuko haba muri manda iheze haba n'ubu atwama hafi mu bijanye n'iterambere, akatwereka indinganizo twokorerako. Turamushimira rero ko nawe atuje imbere kandi akatwereka umwongo uhuma n'udahuma. Ni naco gituma mubona natwe turiziye ko tuzomutetereza kugira ngo by'ukuri iterambere ry'abenegihugu ryandi bavuga ngo iterambere riva ku mwenegihugu rikongera rikamugarukako, bize bigaragare by'ukuri ko bareze neza. Unawe turamushimira cyane, indongozi nziza kandi itwama hafi mu bijanye n'iterambere no mu bindi byose. Sinagomba rero kurandira cyane abamaze kugira icyo bakora ko n'umutumba ari benshi abaterera, ariko kandi muri rusange twagomba kubasaba baba bakunda umutumba baba baharangura imirimo itandukanye, umutumba n'uwabo, umutumba n'uwacu, imvukira twese duhagukiriye rimwe muri cya kimvugo ngo turi kumwe twese irashoboka. Hama umutumba wacu umutumba w'akarorero. Abadangije rero nongera gushimira Imana mushobora byose yadushikanye kuri no hangiro, kandi twizigira nkuko twayihaye ikibanza cya mbere mu gihugu cyacu Burundi kishishikara kutuba imbere ko twebwe nyine twokwishoboza. Hama nongera nshimira namwe mwese bene gihugu mwese mu cyubahiro ciwe ku byo amaze gukora n'ibyo agiye kuzobananya akora. Hama nongera gushimira kwa ukungene mwari mufise imirimo itandukanye mwarimu, ariko kukamo twabateye uyu munsi mukaba mwigoye mukaza muvuye mu yandi mabanga kugira ngo muze kudufasha guhimbaza umunsi mukuru no kugurura ino nyubakwa. Murakoze, Imana mushobora byose ibishize kubana namwe, ibahangaze mugira aho muba mwubaho. Amashyi menshi cyane ko hari akantu agomba dukorera ubugene tutazi na twebwe, none twagomba tumuha akanya atere intambwe kugira ngo ashike hano adushikirize. Ibyo murakwibona mu bana ba Ntare muhungu rindira gatora amashesheti ku ivi ikirato ciza nakomeye cyane yoraba yewe ako kantu n'umukono tugaragaraza kabakaba DJ wakavori bekanza no twicira ibintu bashobora kuvyaguruka hano hari ikindi kintu hari abantu baje kuramutsa Mutamba DJ twohereze sha atere intambwe ngaho hari abantu urabona pilote name yari imwe muntu akamwese gitera
mu mutima ngiye gusanga nezerewe. Ni kenshi uyu mufasha wanjye uyu mutware wanjye yagiye amahirwe menshi ni ukuri rero kuri byo nkaryoherwa ariko sindamugaragarize ko ryoherwa ariko nkagenda mu nzu nkashima Imana nkavuga ati ni ukuri Imana ishimwe. Rero uno musangiza ibikumba kumva nkavuga ni ukuri ko nanjye ndamugaragariza umunezero abana baryoherwe babone ko mu by'ukuri ibyo turimo ari iby'umugisha kandi ari iby'umunezero. Ndashima Imana rero rwira byose yabikunze gushaka uno munsi. Nkasaba Imana nyiramahoro ijya bandika n'urugome rukuru kubw'ubuntu bwayo n'ubugombe bwayo apana kubw'ibigombakumba by'abana b'abantu imuhe kugira ikiganza cyiza imbere y'abasi n'abakunzi nk'uko Dawidi byari bimeze kugira amahoro. kandi ni iby'ukuri ariko ndabashimiye cyane. Hari aho barabishika ugasanga amasaha araturenze turi kubitangaza n'igihugu kumbure ndaboneka ko bitahura rimwe na rimwe. Hama rero n'akanya keza kwakira musitanteri wa komine yacu ya Mutimbuzi, turamuhaye kaze kugira ngo nawe agire agakemari adutekururiye nk'umuvyeyi wacu adukunda kandi atuba hafi muri byose na hose. Turaguhaye kaze nyakubahwa. Dushimiye Imana mushobora byose yadushikanye uno munsi twese hano. Nyakubahwa nshinga amateka uri mu batowe mu ntara yacu ya Bujumbura abanimvukira hano kuno mutumba. Nyakubahwa muri mwishirahamwe mu ndongozi z'ishirahamwe Fame Intwari mu ntara yacu ya Bujumbura. Nyakubahwa uherutse kwizerwa guserukira igihugu cy'u Burundi mu gihugu cya Congo RDC. Nyakubahwa muhetsi w'ishyirahamwe Fame Intwari mu ntara iwacu. Nyakubahwa murongoye umugambwe CNDD-FDD muri komine ya Mutimbuzi mwaduteye iteka. Nyakubahwa murongoye nyakubahwa muri mu nama ya komine Mutimbuzi muri hano. Nyakubahwa mukuru w'umutumba wa Rubirizi n'abo bifatanyije kurongora. Banyakubahwa mwese batumire bahire muri hano bene gihugu ishinga ntayo bafasoni tugira amahoro n'iteka ntangere kuri uno munsi kuba hano kuri uno mutumba wa Rubirizi aho twaramutse tuza kwinjira ingoro y'umutumba wa Rubirizi. Bwa mbere baje gukeza indongozi z'umutumba wa Rubirizi igikorwa cy'iteka bakoze kubaka ingoro y'umutumba iteye igomwe ngiyi. Umufashe tuba kumira amashyi menshi cyane n'abashyigikiye.
mwaritabiriye akamo mwatewe na nyir'icyubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, aho yasabye ko ku mitumba yose haba ingoro z'ibiro by'abarongoye umutumba. Rero muri mu ba mbere muri komine ya Mutimbuzi ingoro igira kabiri uguruye, mu nyuma y'ingoro yo ku mutumba wa Tenga lokal, ariko hariho n'abandi ariko barubaka izo ngoro. Rero turabateye intege n'abandi babonerweho ubake ingoro zisharije nziza nk'uko muyibona. Iyi ngoro rero abanyarubirizi twizera yuko bazoyiruhukiramo. Izame yakira ni ingoro y'abenegihugu, si ingoro y'abarongoye umutumba gusa, ariko ni ingoro y'umunyagihugu wese aba kuri uno mutumba cyangwa n'ingenzi zizobitura kugira ngo batunganirize. Rero izo twizeye yuko izodufasha, kuko niho muzohora mwakirira abenegihugu, mwumviriza abatase, mukabahanura. Iyi ngoro izofashe kugabanya amatati yahora muno mutumba wa Rubirizi. Abazoyitura bazogende biruhutsa batunganirijwe. Mu rugo abo bizogora umugabo n'umugore baze babiture, ubahanure, ubatunganirize. Abazobitura bashaka ko kwandikisha agatongo kabo muze mubakire hano, ariko tubasaba yuko imbere yuko mwakira abantu mubasinyira inzandiko z'amatongo, muze mubanze mushike mwese batanu, mushike kwitongo mutohoze, musinye ibyo mwabonye, ibyo nyumba kumi waho yemeje, umukuru w'agace yemeje. Ntihagire uzobazanira umuntu ngo sinyire wenyine, muze mushike kuvyirabira, bizogabanya amatati. Rero izokorerwamo bike, niho imanza kuzakirira abenegihugu batase batandukanye, muzobumviririza mukabahanura. Bizoba byiza birangiriye hano, kuko bizogabanya imanza mu masentare. muzama mwararitse n'abenegihugu bakaza hano mukabashikiriza ijambo, mukabahanura ingene bokwitaho ibikorwa by'iterambere, igihugu kwama bakorera amabarabara,
kwama basigura imiserege eka iby'iterambere byose by'umutumba bizovugirwa hano. Rero ngarukize hano ndashimiye abenegihugu bose muri Rubirizi n'abakunzi ba uno mutumba mwese mwaje kwigina iyi nyubakwa nshasha. Imana ushobora byose ibahezagire. amashyi menshi cyane. tugira amahoro ubumwe ibikorwa iterambere n'ubutungane ku mutumba wacu wa Rubirizi. Mana data wa twese mushobora byose waduteye iteka tukubaka inongoro kaduha umutumba mwiza wa Rubirizi ziragira ababwa icubahiro. Nyakubahwa musitanteri wa komine ya Mutimbuzi, nyakubahwa muherutse kwizerwa n'umukuru w'igihugu ndetse n'inama nkenguzamateka mukagenwa mu mabanga yo guserukira Burundi mu gihugu tutaramenya, banyakubahwa muri mu nama ya komine Mutimbuzi, nyakubahwa munyamabanga w'umugabo CDD-FDD muri komine ya Mutimbuzi, bubahwa murongoye umutumba wa Rubirizi, nyakubahwa mukuru umutumba barongoye namufatanyije kurongora, banyakubahwa mwavuye mu ntara nk'imvukira mukaza kudushigikira muri bino bikorwa, harimwo abarongoye ishirahamwe Fami Ntwari mwazindukanye ibikorwa muri komine yacu mukifuza kwifatanya natwe, nyakubahwa mumenyeshamana mu ishengero rya Emmanuel kaburi umwungere mu iryo shengero kaduteteka ku mutumba ndetse kabudufasha n'abitari bike hano ku mutumba, banyakubahwa mwese mu mbabare simavesanga haro nasimye, kubahwa mwese tugira amahoro ubumwe ubutungane n'iterambere ku mutumba wacu wa Rubirizi. Turakengurutse cyane kubw'uno munsi mwiza Imana yaduhaye, turakengurukiye abubahwa batandukanye baje kudushigikira bavuye mu zindi komine z'intara ya Bujumbura, turakengurukiye n'abavuye mu yandi mazone uko twabonye mugwiza tunga mu ikomine yacu dukunze kwikora ko kenshi adushigikira muri byinshi n'abandi benshi, nukuri Imana ibahezagire. Rero ku bwanje numva nezerewe, abumva banezerewe nkuko nezerewe tuduza ibiganza Elise babibone ko tunezerewe. Utanezerewe no munsi gira yoba giriki yoba roga by'ukuri, ariko twizere ko abamesha Imana ari benshi ngasho yo kumusengera kugira ngo agire umunezero nk'uwo dufise. Turakeje rero abavuka mutumba, turakeje imvukira zo kuri no mutumba n'abahaba bose, turakeje abene gihugu ku gikorwa cy'iteka tuhejeje kurangura kugira ngo umutumba wacu ushobore gutera imbere. Nta byinshi nza kuvuga atari impanuro gusa no gukenguruka, impanuro zifatiye ko
akarero keza doje ukabona ko tugiye hamwe twese bigira gute birashoboka ko tubibonye ko tugiye hamwe bishoboka. Ndabasaba umwe wese ahimirize mugenzi we n'imigambi umukuru w'umutumba yadushikirije kuri uzobe akarorero, ndetse bikunze n'indongozi nkuru zibonye ko ari umutumba w'akarorero baze barashira izindi nyubakwa canke ibindi bikorwa byo harangurirwa mu ntumbero yo kudutera iteka. Yavuze imigambi yo gukora ibarabara, yavuze umugambi w'ikibuga, yavuze n'indi migambi. Turifuza rero yuko izi ndongozi zacu zituje imbere by'ukuri natwe twazikurikira. Twabasaba yuko nko duherutse kubironka kw'impanuro yuko iyo ekipe yanyu yoba nka eta major y'umutumba, kugira ngo mukomande natwe tuje inyuma nk'ingabo zanyu. Kandi ndibaza yuko twese twiteguye neza kubayoboka atanumwe avuyemwo. Tuzobayoboka tutaravye imigambwe tuvamwo, tuzobayoboka tutaravye ubwoko n'ibitsina, ariko tuzobayoboka turavye iterambere ryaho twifuza kuja naho tubona mushobora kudushikana. Mukura amaboko mu mpuzu rero, ingabo turahari kugira ngo dushobore gukora ibishimwa, ndetse n'amakungu n'indi mitumba yo muri komine ya Mutimbuzi n'indi mitumba yo mu ntara ya Bujumbura bazoze batwigire ko akarorero. Twongere tunabasabe kandi gufata neza no kubungabunga ababatoye, mubakirana ugweze n'umutima ukeye kugira ngo bikunde bababonemwo ubuvyeyi. Twese tubagane tubabonamwo ubuvyeyi. Ubu bituye mu mutunganirize, na cyane cyane ko muje kuronka inyubakwa nziza muzoshobora kutwakiriramwo. Banza gukorora batubwiye ko abakuru imitumba bamwe basavye ijambo akujana mu kabare akakorora kabiri kugira ngo wibwirize, hanyuma rya gatatu amara kwibwiriza agaheza akagushikira kuco wifuza. Twibaza rero ko ku mutumba wacu ivyo bitarimwo byo kubanza guhabwa icupa, byo kubanza guhabwa akabahasha kugira ngo ushobore kurangura neza no kurangurira umwene gihugu yagutoye. Turiteguye rero kubayoboka, turiteguye atagisivye. Nkaba norangiza mvuga nti turi kumwe twese, twariyemeje ko iterambere ry'umutumba turigira iryacu nta guhengeshanya. Tukabasaba rero kuba maso ku muntu wese yoza aje kudusamburira umutumba, umuntu wese yoza atazanywe n'ineza, azanywe no gucanishamwe abantu, azanywe no kunamacakubiri, iyo tuzomuyamiriza tutarinze kurindira ko buca. Sinzi ko ivyo tuvyumva cyo kimwe. Tuzomuyamiriza tutarindire ko bwira gute ko buca, yabo umutekano twese atanumwe avuyemwo. Ibisigaye nyakubahwa mukuru w'umutumba twashimye kandi twakengurutse. Nibaza ko ibisigaye ari kuduterekera tukabimenya ko twinjiye inzu, sivyo gayemwe? Ibisigaye no kuduterekera kuko inzu yaratuvunye, cyaratuvunye icyo kizu mubona. Icyo kizu cyaratuvuye, sivyo none? Ivyo biro byaragize gute? Byaratuvunye. Ko byatuvunye rero ngebaza yavyiteguriye yadukoranije, sivyo none? Kandi adufise nk'ingabo zibaza kubwira gute birashoboka. Duterekereyo nyakubahwa mukuru w'umutumba, hama duheza abantu bawe twiyage ko twatoye neza. Ega imyaka 5 si myinshi, neje cyo tukongera ubandanye duteza imbere ibintu biheze bigende neza. Sawa babara nta byinshi rero bandanya mvuga, turi kumwe twese birashoboka. Naje kumufuka mutumba mwashize hejuru, mwateteka mukabyuka gutora. Niyo sinziriye niyo mvyutse mbanza kubaza Jafet byagenze gute, ubondera gute, acamwe ati segiteri nka segiteri ndahatwara byifashe neza. Turakengukire mutambukanye yamugabiye inkinzo, yamuhaye n'icumu, uzomwitambika imbere ntazambazi. Yana mwabibonye, uzokwitambika imbere y'umutekano w'umutumba ntazagire gute, kuko n'abakenyezi mwabonye ko tuzowuteramira kuko twamushikirije ibikoresho. Murakoze rero, tugira amahoro, ubumwe, ubutungane n'iterambere
ku mutumba wacu wa Rubirizi muri komine yacu ya Mutimbuzi. Imana ibahezagire. sawa avuze amasi menshi cyane umushinga amateka wacu twita Dali akariyuma karahinda birakomeye cyane nora kandi baduterana intege mu bikorwa byo guteza imbere umutumba wacu n'igihugu cyacu. Sabe tubakomera amashyi menshi cyane. Hama nyakubahwa honorable avuze ati iyo bija hose ibintu ntibigenda uko nyene, nihaza ko inyuma y'ibi hariho n'ibindi. Wa wundi nawe ati saha gusa hari n'ahandi nshaka kugira rero hamwe n'ivyo tumaze kubona ibikorwa tubiranguye twariko turategura ibintu bijanye no kwipfuza umwaka mushasha, niho turavuga duti reka turindire tuzoce tubikora kuri wa muzi. Aha rero na bado ntihagire ubugenda akanyota mwazanye ngira ngo kaza kugenda gapunguza naho tuvugaho kaza guhera, sibyo none aho ibintu byose birakwiye nta ngorane. Nagomba rero saba bari hariya begere abo tufatikanije. Hari ikintu twiyumviriye mwaduteye iteka tugasangira icyo twateguye mu kwipfurizanya umwaka mushasha, ariko twaravuze duti hari n'umuvyeyi wacu nawe nyene ca turipfuza ko twamwipfuriza umwaka mushasha be n'umuryango wiwe. Nagomba sabe batera intambwe begera ino rero hasi akadusumba umuvyeyi w'ikomine yacu ya Mutimbuzi Musitanteri avyaguruke kugira ngo natwe nkabe n'umutumba tumuhe kaze nyakubahwa. mukuru w'umutumba akaganukiriya kwa Musitanteri ya Mutimbuzi. Turabona bamuhaye ibisogoro nziza kugira ngo nababone ko abana yabyaye bakora byinshi. Turabona Julienne we nawe akaba ari muri bamwe batanu barwo mutumba arahejeje gushikiriza aganukinya kwa Musitanteri. Ari benshi cyane, ibirori bimeze neza cyane ntiworaba nawe reka kubishima. Uyu reka nce ndabereka imiryango yacu. Nshimiyimana Japhet nawe yitwa Kizimana Marie. Uyu n'umukenyezi wa Miburo Ezekiel muhanuzi w'umutumba, n'umukenyezi wa Barampanze Philippe, n'umukenyezi ni Madame Uwimana ari mu batowe, n'umukenyezi yizewe kuri no mutumba mushinga ntayo wiwe ngo ahagaze. Uyu wanikuza Juste, abandi banyakubahagira musanzwe mutuzi, turatuzi kuko nabo badufatikanije kurongora n'umutumba. Aba nabo baradufasha, babonye n'ibyo dukoze bakabona ari byiza, baradutera intege mu kudushimira. Aba rero twaragiye hamwe turabona ko tuzokwipfuza n'umwaka mushasha, ariko twifuza ko namwe n'umuvyeyi wacu n'umuryango wawe tubifuriza umwaka mushasha. Murakoze. Amashyi menshi cyane. Yego hama musubire mu vyicaro. Rero nagomba sabe abari mu buhinga hariya bakoreshe umwanya, murabona amasari katujana kugira ngo abatumire bahire bose bari hano muri kino kibanza cy'iteka babavune akanyota bakoresheje ububangutsi, hama bongere babahe n'icishwe n'umuriro. Naco ne kirahari, iyi ngoro mubona yabagiwe kuva na kera mu mico n'imigenzo y'ikirundi niko vyamye. Yabagiwe n'umugenzo uwo mugiguraza wahabaye. Murakoze rero iteka n'Imana, niyo mpamvu duhamagariwe guhezagira. Ubushobozi bwo guhezagira buri muri ivyo biganza Imana yaguhaye.
nagomba rero ndagusabe ngo uduze ikiganza cyawe aho uri ugitumbereze kuri bano bantu Imana yadushize imbere kugira ngo tubasengere Imana kugira ngo baze batubere akarorero muri iyi myaka 5 baze bariko baraturongora natwe ibyo tuzoba tubakeneye ko nuko tuza hano muri bino biro tukabasangaho bakatwakira neza. Reka rero ndabasabe by'ukuri abizera Kristo bizera ko ibiganza byabo byahezagiwe bahezagire bano bantu Imana yadushize imbere. Dusenga Imana. Mana data muremyi w'ijuru n'isi, turagushimiye ko ari wowe waremye byose kandi ibyo waremye byose mwami wabiremye kubw'ubuntu bwawe. Turagushimiye ko ari wowe waturemeye kino gihugu cyacu cy'u Burundi. Turagushimiye kandi ko ari wowe waturemeye izi ndongozi mwami waruzizi bataranabaho waruzi ko bazoba indongozi zo kurongora uyu mutumba wa Rubirizi. None nyaguhora ku ngoma turabibonye turabyiboneye n'amaso yacu, ni nayo mpamvu tudugije ibiganza tubahezagira mwami. Turabasengeye kugira ngo inkomezi zawe zibabeko, inkomezi zivuye kuri wewe. Turabasengeye mwami, turasengeye kandi n'abantu bose bakoze bino bikorwa, abo wakoresheje mwami, abatanze amaboko, abatanze uburyo, abantu bose bashoboye gukora. Kandi nyagora ku ngoma turasengeye n'ibikorwa wabajeje bagiye gukorera abenegihugu kugira ngo mwami Yesu ngo umuntu wese azobitura abasanze muri bino biro, maze mwami Yesu azotaha. Ibikorwa byose mwami wabajeje bize bigende neza. Ibyo turabikwiteze ko uhoraho Mana yacu ko ugiye kubikora kandi uzoshishikara kubikora, hama natwe tukanezerwa abenegihugu. Bafanzare kibamweri ndio itangazo rivuye mu mushikiranganji. Abenegihugu aho bari hose banezerewe kuko uyu munsi mukuru wo kwinjira Icese, inzu izokorera ijambo rikaba umunoni. Ntagire uwitinya rero, ikinyobwa kirahari, igifungwa kirahari, ariko kugira ngo abubahwa bacu babyaguruke muhereze hama nyakwaha Andere kuva kera rini umwami yaratanga abana bavyeyi babiri umuvuga vu papa na mama, umuvuga amajambo gusa abubahwa bacu amwebwe mucimurabira abantu kugira ngo